Annyeonghaseyo my chingu. Hello my friend. Welcome to my YouTube channel. I am a Burundian mom in Korea. Join me as I cook and share Korean culture from my kitchen in Korea to you. Uno musi rero nabateguriye gimpap. Murabona muri iyo gimpap yacu uno musi dufise ikaroti, dufise concombre, dufise sesame seed, dufise mayonnaise, dufise radish, dufise sesame oil, dufise tuna, dufise ham, dufise sausage. Rero reka ntabarandiriye ndabereka ukuntu ushobora kwitegura uri muhiri wawe. Uratangura rero ugakata za mboga dufise, twebwe imboga twakoresheje uno musi ni concombre hamwe n'ikaroti hamwe na radish. Rero ndaheza nkakata ya concombre yanje nkayikata mu burebure, hanyuma nkashiramo umunyu. Ivyo biza gufasha concombre yanje koroha no kubira icuya, amazi yose akavamo. Rero ngira nkate urabona iyo ni ya ntuze yanje ya karoti yanje, nayo nyene ndayikata nka kurya nakase concombre dutoyi. Hanyuma mpejeje ndaheza nayo nyene nkayikora nka kurya nakoresheje kuri karoti, nkashira mw'isorori nkashiramwo akunyu, bikaba birakuye. Rero vyiza iyo uriko urabitegura uca uhera kuri ivyo onye, kugira ngo mu gihe ugitegura ibindi uze gusanga vyamaze kubirakuye, vyamaze no koroha. Rero ndaheza nkaca nja ku bindi. Radish zo ntizigoye, uzigura uko nyene, n'izo ham urabona ko nazo nyene uzigura uko nyene, ziba zikase ntizikugora. Sausage nanje nakoresheje iyo onye kuko niyo yari hafi. Ushobora gukoresha sausage yo mu bwoko bwose, je nakoresheje iyo, mugabo iyo onye iroroshe gatonyi. Ndaza kubereka ukuntu nza kuyitegura kugira ize gushobora kuba ikomeye nayo. Iyo je niyo nakoresheje kuko ariyo nari mfise, mugabo ushobora gukoresha ikindi cose. Ushobora gukoresha n'inyama, ushobora gukoresha proteine yose wifuza. Iciza co gukorera izi gimpap rero nuko wewe ushobora kuyikora bivanye na taste yiwawe. Jewe ivyo nakoresheje kenshi usanga arivyo ngaha mu nzu akunda. Ya magi nayo yanje nce ndayategura, nakoresheje amagi 3, hanyuma nce ndakora umurete usanzwe, ndayakaranga. Hanyuma mu gihe nkibitegura vyose, za mboga zanje ziracarindiriye, nza gusanga zoroshe. Hanyuma mpejeje nce nshira ku muriro. Rero nkunda ibintu vyose, abantu maze gukurikira amavideo yiwanje murabona ko mbanza imbere yuko natsa imbabura gutegura ivyo gukata bise mba nabikase, kugira ngo maze kwatsa ya mbabura yanje sinze gusubira mu vyo gukata ngireko. Mpejeje guteka wa murete ndawushira ku ruhande. Iyo ni ya ham yanje. Urya iyo ham nibaza yuko ari nka jambo. Hanyuma ndaheza muri rya rigi ryanje natetse, wa murete wanje nasizemo dukeyi, kubera ko iyi sausage yanje iroroshe rwose. Nce ndayishira mu magi rero gatonye kugira ngo nshobore kuyikaranga ntize kumanyuka canke ngo isambuke. Nayo nyene ndayishira ku muriro gatonye, igafata ibara. Imaze guhindura ibara nce mpeza nayo nyene nkayishira ku ruhande. Rero mu kanya ndaza guca nshirako na ya karoti yanje, nza gusanga yoroshe bikwiye. Nayo nyene ndaza kuyikaranga ize guhindura ibara gatonyi. Ivyo bintu byose rero nakoresheje ngaha muri Korea birahari. Ushobora kubisanga mu mate yose, yego muri GS, ibintu byose biba bihari. Wegere GS, ayo mahema bariyo, ayo maradish bariyo, ayo makoncombre nayo n'izo mboga ushobora kuzisanga muri mate iyo ariyo yose, canke
zirya market zisanzwe imboga ziba ziri frais kandi zimeze neza je nkunda kuzigurira. Rya rigi ryacu rero naryo niryahiye turaheza tukarizinga tukarikata nk'uko twakase za mboga zose, hanyuma tukaradushira ku ruhande. Hageze ko tuzinga ya gimpapu yacu, wa muceri je nakoresheje umuceri wari usanzwe utetse, ariko ufise uwiwawe muhira watetse nta kibazo. Je nakoresheje wa muceri utetse wo muri mate urya baba bagurisha, nawushuhije nawushizemo sesame oil, ndawushizamo na sesame seed, ariko sesame seed nabanje kumera nk'uyihondagura gatoya kugira ibe nk'agafu, nashizemo nk'umunyu. Rero iyo gimpapu yanje iyo kubera ari umuntu akuze, jewe ntekera abantu benshi ndafise n'abana, donc napimye ako gakapu k'umuceri kugira ngo nshobore kugira izingana. Ako gakapu nakujuje, uwo muceri rero mu kuwushirako uramera nk'uwuspreadinga nyene, ukawushira hose aho ushaka kugera, ugashikana no kuri ayo ma extremite hose mugabo nturenza, kubera uza kuyizinga urashira ukagira ugasigaza akantu gatonya. Ego, hanyuma izo kubera arizo umuntu akuze nico gituma napimye agakapu kamwe, nashizemo ibintu vyose. Iriya tuna nayo nashizemo irya mayonnaise hamwe na ka sesame seed gakenyi k'agapudo kari kasigaye, nashizemo muri iyo tuna. Hanyuma nce ntangura kuzinga rero, ndabanza nkaraba aho harya umuceri wawuherera niho ubanza ukazinga ugashikana. Ako ka rolling mat nako kazagufasha kugira ngo iyi gimpapu ikomere, nihagira ko tuyikata ntize gusambuka. Hanyuma turabandanya tuzinga rero. Igituma rero je nkunda kuzikorera nakubari ni kubera ko nshobora guhindura nkashiramo ivyo umuntu wese akunda. Nkako urabona ko nagize gatoyi, nagize nk'akanusu gatoyi k'umuceri, sinagize mwinshi kubera nkako nako ndagakorera umwana. Nkako rero umwana nagakoreye ntakunda magi, urabona ko nangiye nshizemo irigi mugabo ndibuka yuko akunda ko ndagakorera umuntu adakunda irigi, donc naciye nshiramo ibindi bintu vyose nari mfise kiretse irigi na radish. Umva naciye ndamushiramo ham, ndamushiramo na tuna, ndamushiramo na sausage, concombre nayo imboga zose namushizemo kiretse radish nayo ntayikunda. Rero urabona ko iyo uyikoreye biragufasha cane ko umenya amatesti y'abantu baba bari mu nzu, bicaye gufasha kuza urahindura bivanye n'umuntu wese ico akunda. Wana mu kuzinga rero uca ufata ha hantu wahereje gushiramo akaba ari kugira uzinga ubwa mbere. Uko uzinze rero ugenda urashiramo inguvu gakenyi ufatisha, uravyumva uriko uragira nyene mu ntoki yuko uriko urafatisha byose bifatanye atana kimwe gisigaye kiri hanze. Hanyuma rero narabonye yuko musigaye munkurikirana muri benshi, hari abantu bankurikirana batari ngaha muri Korea, mugabo ugasanga barakunda izi ndya z'abakoreya. Nyimba uri mu gihugu harimo Costco, ibi bintu by'abakoreya ubu unye biri ahantu hose. Muri Costco biba bihari, hatari Costco naho urashobora kuraba mu mamate y'abaasiatique. Ibintu by'abakoreya ubu barabikunda cane abantu benshi, ubu vraiment ku isi yose ndibaza ko aho utumbereye ushobora kubironka. Hanyuma ukaba umurundi naho wigeze kuba ngaha muri Korea canke ukunda nawe indya z'abakoreya, urashobora kunyandikira, turashobora kuvugana ukuntu nokurungikira ibintu byose. Yego, nobikurungikira, ukurungika ibintu mu Burundi birakunda kubera hariho abantu basigaye bagira uruja n'uruza mu Burundi no ngaha muri Korea ari benshi. Hanyuma rero uhejeje gukata uca ufata ya sesame oil yawe ugashaka udukenyi ugasiga ya gimpapu yawe, ugaceza uganashirako na ka sesame seed. Ariko iyo ako kubera ka decor ntibikenewe ko urinda kugafyonda gato kabe nka poudre, ugakoresha uko nyene. Uraheza ugakata rero bivanye n'umuntu agira ariyo mwana urakata dutoya, ariyo kuza ugakata zinini. Rero uraba ukuntu imeze indani,
iba iryoshe cane. Mwakoze rero kuraba ino video. Thank you for watching me. Next video iyo ushaka ko dutegurana hamwe wowe nyandikira muri commentaire. Bye.